Chuti namwe bakunzi ba BTV reka tubaramutse twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'amakuru y'inkino, ikiganiro cya BTV Sport aho tuza kuganira kuri byinshi biriko biravugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi reka ndetse no muri Afrika. Reka nkuko mubibona ndi kumwe na mugenzi wanje Boris reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze. Ndakuramukije nanje niki turamutse nawe kwa dukurikirana bose. Urakomeye. Ego ndakomeye. Ku batakuzi wo bibwira gata kugira ngo bakomeye. Boje nitwa Jero Boris Ngabire nsanzwe nimenyereza nga kuri BTV. Abenshi bari bamenyereye mba ndi mu buhinga bw'ivyuma. Ego inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera. Ariko gusa ashinje kuza imbere ya kamera. Ego. Nkuko musanzwe mumenyere nko twama tubikora mu kamenyero kacu uyu munsi turaza guhurana wacu mu Burundi Boris turabe urukino rwo gusubiriza muri zinkino za Afrika za CAF za Ligue des Champions na Coupe de la Confédération ubwo umugwi wacu wa Musongati waje kuserukira Burundi muri zinkino mu rukino kwibanze twaje kubatunganya n'umugwi wa Green Eagles ibitsindo bibiri ku bindi turaza kuraba mbega ku rukino rwo gusubiriza ruziba ku munsi wawe ejo umugwi wacu wa Musongati uzovyigenza gute kugira nyene mu Burundi turaza kubabwira kandi iyindi nkuru igisebije inkuru ikiravugwa cyane hirya no hino nkuko bagaragaje kubona ku mbuga ngurukana bumenyi za BTV na cyane cyane twavuga nko kuri Facebook nuko umukinyi w'umurundi Sedo Ntibazonkiza yaje kubagurwa mu mugwi wa Young Africans i Tanzania yaraye ashitse mu gihugu cya Tanzania. Boris turaza kuvugira hamwe turabukumwe na bamwakiriye agaciro bariko baramuha nibyo bariko baramwitega ko turabe mbega kuko azobishika ko twisunze uko amazi imisi avyifatamwo. Hama tukirigende mu Burundi turaza kurabira hamwe mu higanwa ry'umupira w'amaguru Primus League nubwo batazokina kuko izi nkino ziriko ziraba bisa n'ihagaze. Turabe imigwi itanu ya mbere ni ya migwi zari twiteze ko twabona muri bibanza ku munsi usanzwe tugeze ko twaje kuba dusanga ihiganwa ihagaze n'aba twababwira nk'umugwi wa Vitaro ubugeze mu kibanza cya kane n'amanota 21. Bego hama n'umugwi wa Aigle Noir uri mu kibanza cya kabiri bivugwa neza yuko umugwi Olympique Star uravye nabi Aigle Noir ushobora kubatwara kino kibanza. Nkuko twebabwiye mu ntangamarara Boris reka duherane wacu mu gihugu cy'u Burundi tubabwire kubijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru Boris. Turabizi neza yuko mu ndwi iheze haje kuba urukino kwaje kuba ruza umugwi wa Musongati n'umugwi wa Green Eagles ubwo twaje kuba tujifatamwe neza tubatsinda igitsindo ca mbere ku busa ariko urukino rwaje kuba rurangira ari ibitsindo bibiri ku bindi. Tugiye gukina urukino rwo gusubiriza ugerageje kuraba amahirwe twaba dufise iyo bangana gute yo gutsindira umugwi wa Green Eagles iwabo. Ugerageje kuraba Musongati ni byarakinye neza kandi je kubwanye ndiha amahirwe kuko umumenyereza arabonye ahantu hoba hari amakosa akanenge ko bakarabayemwo kuvuga ngo bashoboye kunganya ibitsindo bibiri nivyo barakinye neza ariko bakagenda bakazokina bari hamwe barashobora gutsinda umugwi wa Green Eagles ku bintu bishoboka kandi biragaragara. Benshi bariko baravuga neza yuko ugerageje kuraba hagati ya Musongati na Green Eagles nifise twokwita amahirwe menshi yo gutsinda kuko baje kuba banganyiriza na Musongati ino iwacu. Ivyo birashoboka cyane kuko Green Eagles yo vyishimira cyane ubona ukuye inota rimwe hanze y'ikibuga hanze yiwanyu ushitse muhira hoho biraguha inguvu zirengeye gusomba izo wari ufise hari ukanikosora mugabo ivyo ntivyo turi ubwoba umugwi wa Musongati barashobora kuza bakabikora neza ugasanga baje gutsindira umugwi Green Eagles iwabo kandi no bari baranganira. Tugerageje kuraba ukungene umugwi wa Musongati ariko ravyifatamwo hano iwacu tukavuga nko guhera mu gice ca mbere ibintu byari byifashe neza gushikaho urukino rwaje kubarangira ibitsindo bibiri ku bindi bagerageje kwigenza nkuko bigenjeje hari yanye turashobora gutahukana itsinzi canke natwe tuzotsindwa kuko umugwi wa Green Eagles twavuga neza ko waragerageje kwibika uriko ragerageza kwiga urukino rw'umugwi wa Musongati baza kwivyukiranya ubona twaciye tunganya bo burya ntikwari ukwibika kuko nabona amanota 3 barayashaka uko biri kose ntibashaka kunganya ahubwo baje bafise ihangiro ryo gutsinda ngo batahukana amanota 3 mugabo ko bitabashobokeye bo sinovuga ngo muri iwabo muri Zambia ngo tuzotuge kwandura amanota 3 bizogora umugwi wa Musongati kugira ngo bandura amanota 3 mugabo bishobotse barashobora kuyaronka kandi biragaragara ko Musongati nivyo muri Primus League ntirikitwara neza irashobora kuba yariko iribika tireka muri za Primus League twibike gato hama tuzoshobore kuja guserukira Burundi neza tubikore neza. Nk'uyu munsi ugiye gupari hagati ya Green Eagles na Musongati n'uyo muguza guhamagara n'ishobotse birumvikana ko ari Musongati uti rero Musongati
bazovyifatamwe neza bateye bahishiteka igihugu cyacu. Ego ivyo ndabibona. Urakoze cyane ku ruhande rwa Boris avuga neza yuko agaragaje kuraba ko umugwa musonga taje kuvyigenzamwo hano iwacu na hari yanya atagihindutse turashobora gutsinda tugatahukana amanota 3 tukiri mu Burundi nyene. Boris inkuru kiravugwa hirya no hino nino nkuru y'uno musore Saido Ntibazonkiza canke Saidi Ntibazonkiza yaje kuba yifadikanya neza na neza n'umugoje kumugura mu gihugu ca Tanzania Young African Sports Club. Boris ukugenda kwa Saido Ntibazonkiza kuzohindura iki mu mugwa Yanga? Ugerageje kuraba ibinyamakuru byishije muri Tanzania ukungene ariko aramushaka pression niniya cyane, urabona ko kandi Saido Ntibazonkiza vraiment arazi gukina, arafise ico twakwita speed mu kibuga. Rero ugerageje kuraba azogira ico afashije kininiya, kandi ni n'umugwi wanashima Young African muri Tanzania uri mu kibanza ca mbere. Azobaje kandi waguze abakinyi benshi cyane, waguze abakinyi ufise n'umumenyereza bizi Kaze Cedric, umumenyereza wo mu Burundi novuga yahora muri Academy ya FC Barcelona, akaba azanye umukinyi w'umurundi. Bibareka neza Kaze asubiye guhura na Saido Ntibazonkiza inyuma y'imyaka 5 rwa kumenyereza, inyuma y'imyaka 5 asubiye guhura na Kaze. Ugerageje kuraba inshuro zose Kaze yaje kubakorana na Saido, umugwi w'intamba wari umugwi uhagaze neza cyane. N'ubu nyene kugiye kwibona ubwo bagiye kongera kandi gurura mu mugwi uri mu gihugu kibanyi ca Tanzania. N'ubu kwaso guhura uko biri kose je ndafise icizere kininiya cyane yuko bazokora ibintu byiza. Wanashima basanzwe bari no bafise ico novuga, barafise collaboration hagati yabo. Ico kirampa icizere. Ni nyuma yaho rero i Tanzania hariko harategura ico twokwita kwinezereza, abaririmbyi bagategura ibiteramo byinshi cyane. Rero abakunzi b'umupira w'amaguru nabo bakunzi b'umuziki kenshi. Rero abatanzania bavyati rero twari mubanze mutureke niyo miziki yanyu. Uyu munsi turiko twaje kwakira Saido Ntibazonkiza, nta bindi byinshi ubona ko bamwakiriye neza, ni ibintu bamwakiriye neza, nabone yaravyishimiye, aravuga ati ndaryohewe. Kandi abakunzi ba Young Africans baramwishimiye, barishimiye iza rya Saido Ntibazonkiza. Ego ni nyuma yaho umugwi wa Young Africans wari uherutse kugira recruitment y'umusore Cardinos yaje kubava mu mahanga nawe nyene. Ubu naho bazanye umusore Saido Ntibazonkiza. Biriko biravuga neza yuko ugerageje kuraba uko bagomba gupanga umugwi wa Yanga kuri Saido n'uyu musore mushasha bazanye. Bavuga neza yuko bizoba bigoye cyane yuko ari equipe nimwe muri Tanzania ishobora kubatsinda. Bavuze neza yuko uyu munsi baje kuba bagira recruitment y'umukinyi afise speed. Saido Ntibazonkiza ico bamukundira benshi ni kubona igori, kwiga urukino, kujera urukino, ibintu nk'ivyonye ngo umusore abimenyereye cyane. Nkuko byaje kuba bishikirizwa n'umwe mu barongozi w'uyo mugwi wa Young Africans. Reka dusubire inyuma gato turabire hamwe zimwe mu mpamvu zatumye uno musore agurwa. Boris, ni nyuma yaho Uburundi bweko buritegurira izi nkino zo guharanira itike yo kwitabira igikombe ca kane mwaka wa 2021. Ni nyuma yaho rero tubona kugira ngo uno musore aronderwe n'umugwi wa Young Africans nuko twataguye gukina inkino za kivandimwe kugira ngo mu ntumbero yo kwitegura urukino rwari kuduza n'umugwi wa Mauritania. Muri izi nkino za kivandimwe zaje kuba ziduhuza n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Ubwo twagiye gukina urukino cyane, benshi bafise ubwo bavuga neza yuko Tanzania uyu munsi irashobora kudutsinda kuko bo bafise abakinyi benshi bamaze kuvuga ba Mbwana Samata, ba Kasuva benshi cyane. Ariko twaje kuba tubikora mu kubatsinda igitsindo kimwe cyonyene, igitsindo cy'uno musore nyene Saido Ntibazonkiza. Umungu Yanga rero wari hafi ati uyu musore ameze tegereza ko muzana, bamurabiye hagufi kandi ubona ko ari igitsindo ciza c'amateka. Cyaba igitsindo kimwe gusa. Ni nyuma yaho ntivyahereye ngaho, haciye haboneka yuko haje kuba ibiganiro mu myihisho vyihishije cyane, bice biza kuba bishigwa hagaragara n'umugwi wa Tanzania mbere yuko abarundi tangora bagira iki tubivuzeko. Ntibitevye ni nyuma y'ico gitsindo yaje kubatsinda yabandanije vyerekanamo neza. Tubitse neza urukino twagiye gukina n'umugwi wa Mauritania niwe atsinze igitsindo kimwe. Mu rukino rwo gusubiriza kandi ngaha aza kuba bikaboneka neza rero yuko umugwi wa Young Africans n'umusavuga neza yuko amahera baje kuba bakoresha mu kuzana n'umusore ntibayataye kandi ntiyapfuye ubusa. Bashavuga ati neza yuko twarageregeje kuraba imigwi yose yagiye aracamwo n'umusore ashoboye cyane, twizere neza yuko azobikorana n'umugwi wa Yanga. Bo naje ngerageje kuraba yariko yitwara neza adafise umugwi, ari yicaye. Ubu naho agiye kugira umugwi azara gukora imyimenyerezo hamwe n'abandi ari muri championnat.
ubuhoho ku bwanje mbona kumenga bizomuha inguvu nyinshi cyane akora nibi yariko arakora ibirenga ibinya yariko arakora mu ntamba mu rugamba ugerageje kuraba Young Africans iri nova ko iguze umukinyi mwiza ugerageje kuraba kuri attack umuvuduko afise mu kibuga ni wa mukinyi adatinya kwinjira muri defense kandi agerageza gucreate n'amakosa create amakosa aza kuva mu bitsindo cyane rero uno musore Saido ntibazonkiza tumwipfurize kuzogira icyo twakwita ibihe byiza n'umugwi wa Young Africans abantu benshi baravuga neza yuko ugerageje kuraba imyaka Saido ntibazonkiza iyo bari imwe mu nzira ikira mutegurira gusubira kugurura imyango canke inzugi zo gusubira kwivadiganya n'imigwi yo hanze ni nyuma yaho yaravuye mu Bufaransa aramarige kinini cyane udafise umugwa kinira ubwo byavuzwe ko ashobora kugenda kwifatanya n'umwe mu migwi yo mu bigobe mu by'abarabu ariko ntiyagiye mbega uyu munsi kuri contrat agiye kubagirana n'umugwi wa Yanga amasezerano y'umwaka umwe n'igice mbega ntiyoba ari imwe mu nzira iriko irafasha umugwi wa Yanga kugira ngo bazomusore ku mahera menshi asubira hanze ivyo birashoboka ugerageje kuraba ni bumwe mu buhinga imigwi imwe ikoresha ikagura umukinyi kugira ngo imukoreshe hama izoheze inamwunguke ko twama twabibonye no ku mugabane wa Buraya barakunda kubikoresha rero ngerageje kwiyumvira birashoboka kuba ari imwe mu nzira Young Africans yoba yarakoresheje kugira ngo ishobore kumuha amasezerano y'umwaka umwe n'igice kugira ngo izoce imusohora kandi ku mafaranga menshi arengeye ayo yari yamuhaye urakoze cyane tubice ko tunyaruka ni mwigoro rya Primus League ubwo twavuga ku rutonde fata kibanza go ku munsi wa 12 turabona neza yuko urutonde rwaje kuba ruhinduka imigwi imwe irahindura ibibanza imwe iraduga iyindi ikaza kubimanuka turabona yuko mu kibanza cya mbere umugwi wa Olympique Star umugwi wa Aigle Noir Rukinzo Vitalo Flambeau du Centre tugomba tuvuge ku migwi ibiri gusa tuvuge ku mugwi wa Aigle Noir mu kibanza cya 22 n'umugwi wa Vitaro mu kibanza cya 4 n'amanota 21 ugerageje kuraba neza kuva ku mugwi wa mbere gushika ku mugwi wa 5 hari difference y'inota rimwe bivuga kwiki ngerageje kuraba ahubwo ni Primus League ikirantangaza cyane ugerageje kuraba Vitaro mu nkino zitanu za mbere yari ifise amanota ndakeka nk'atanu yari ifise amanota yagendera tsindwa ariko ubu ugerageje kuraba imaze inkino nyinshi igendera tsinda nubwo usanga itsinze igitsindo kimwe ariko n'amanota 3 ugendera tsinda rero ngerageje kuraba Vitaro ahubwo tuyitege ishobora no gutwara igikombe hamwe byogumo ukunyene bagomba kurona umuvuduko bariko na Mutombora ndabona neza ko Vitaro itabaye iya mbere ishobora kuba iya kabiri hama Aigle Noir novuga ko ari equipe yagerageje kwiyubaka idarazana abakinyi b'abanyamahanga abakinyi kandi babizi ubunya bariko baramenyerana mu ntango ya saison nivyo byarameze nk'ibigorana gatoyi ariko ubunyu ubona ko bariko baratangura kumenyerana mu kibuga ibitsinda barabitsinda amanota 3 bakaza baratora ku mwanya ariko na Olympique Star ntituyibagiye Olympique Star nivyo twibukanye neza ko Vitaro niyo equipe ya mbere yayitsinze muri no saison yitsindira ku kibuga iwa ubundi yari Olympique Star yagendera tsinda gwego reka tugarwe ku mugwi wa Vitaro gato umugwi urimo watangaje abantu benshi cyane kuko benshi baravuga neza ugerageje kurabona umunsi mu mugwi sanzwe ibibazo umugwi wa Vitaro urimo benshi baravuga ko bafise ikibazo cy'umumenyereza ubwo hagerageje kubicuto kwita inama ihuza abarongozi b'imigwi eka ndetse n'abakunzi b'imigwi kugira ngo bigire hamwe barabe aho umugabo ufise ikibazo kugira ngo bahatorere inyishu maze ibintu bisubire mu buryo tubika neza yuko inshuro zibiri zose iyo nama ntiyashika ku iforo yayo byafira mu nzira ariko ugerageje kuraba mbega uyu munsi inyishu Vitaro yari ifise yo gutsindwa yoba yamaze kubitorerwa umuti ubwo tubona kuva Mutombora ifatikanije n'uno mugwi inkino zibiri zoje ko zimugora ariko inyuma yaho turabona yuko Vitaro yasubiye kuri ya ritme yake ngerageje kuvuga ko kuri Vitaro ndibaza umuti uko biri kose nubwo bitoba biriko birahera ariko uko biri kose hari akantu kiyongereye rihari na Vitaro imwe twabonye mu ntango ya saison igumwe kubitwa ibitsindo umwanya wari wose ikabura n'inota rimwe imisi yose yamitsinda ngerageje kuyumvira ndemeza neza yuko Mutombora hari ikintu kinini uruhara runini muri ano manota bitarikiraronka yoba yarashizemo kuko nta bakinyi bandi yaguze ngo tuvuge ngo nabakinyi bari baguze je ubwanje novuga ko ikibazo ahanini cari kiri kumenyereza kuko biribonekeza
ugerageje kuraba neza uravuze ati yuko uno munsi Mutombora arafise ico twokwita contribution canke ubufasha bunini aje kubatanga mu Rwose Vitaro cane. gushika aho tubona ageze uyu munsi mu gihe naho Saido yaje kuba kiri mu migwi vyoshitse akabaguma ari mu mugwi wa Vitaro naho bigeze he Saido na Mutombora bafatanye oya hoho ya Saido na Mutombora bari kumwe ndibaza ibisumbya nk'iya equipe iba ari mu kibanza ca mbere kandi gace sumbya nk'amanota n'imiburi menshi cyane ruvuga ati hari kuba difference nini no wa kabiri none ugerageje kuraba ino difference yari hagati y'umugwi wa mbere n'umugwi wa gatanu y'inota rimwe rimwe no neza yuko bishoboka yuko umugwi uri mu kibanza ca mbere utsinzwe ushobora gukoroka ukaza kwisanga mu kibanza c'indwi canke c'umunani ni ibintu bishoboka cyane nk'ubu unya equipe Olympique Star nkamwe yosamara gatoyi na Aigle Noir gasuye gasamara gato biroroshe cyane ko ushobora gusanga umuguri mu kibanza ca gatanu umuguri mu kibanza ca kane ukaza kusanga mu kibanza ca mbere kuko ni novuga ko ari tandukaniro ry'amanota make usanga hari hagati y'umuguri n'uwundi rero ibyonya bigaca biha novuga inguvu nk'umugwi wa Vitaro ijya migwi yindi yose iri nyuma gatoyi yuko baca bakorana inguvu cyane kuko babona byo borohera cyane gushika mu kibanza ca mbere urakoze cyane Boris Anene karavugwanye wacu mu Burundi mwiganwa rya Primus League twifurize kandi intsinzi nziza umugwi wa Musongati aho bukera